ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'Uburundi. Itangazo umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yashize ahabona yamenyesheje abunguruza abantu n'ibintu bakorera mu karere k'ubumanuko bw'igihugu, ni ukuvuga Makamba, Mabanda, Nyanzarake, Bururi, Rumonge, Magara, Gitaza na Kabezi ko guhera kw'igenekerezo rya 2 Myandagaro umwaka wa 2021 igituro c'imiduga yose yunguruza abantu n'ibintu cimuriwe ku gituro c'imodoka kiri kw'isoko yo mu Kinindo. Ibituro vyimuwe akaba ari igituro cari mu gisagara hagati, igituro cari kuri station King Star Kanyosha n'ibituro vyose vy'amajanse akorera muri ako karere. Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Sever, kuri uyu wa kabiri yahamagariye abarundi baba mu gisagara ca Bujumbura bafise ico bazi ku bwicanyi bwabaye mu 1972 guha amakuru uwo mugwi ajejwe. Akaba yabishikirije mu gihe yatangutse ibikorwa vyo kurondera ibinogo rusangi hamwe no kuzura ibisigarira. Kuri yotangwa ni ukuvuga kwerekana hari ibinogo vy'abishwe, kuvuga abantu bakuze bazwi bakiriho bafise ivyo babonye muri ubwo bwicanyi, kumenyesha uwo mugwi abafise ivyanditswe vyerekeye ubwo bwicanyi bwiwe harakenewe amakuru, kandi yagiriye ko yibutsa ko ubwo batanguye gukorera ku bwicanyi bwo mu 1972 kubera ko ngo nibwo bwicanyi bwahekuye imiryango myinshi, ngo niwaheza uwo mwaka ngo azoca bakurikiza gutohoza ku bwicanyi bwabaye mu 1988, mu 1993 n'imyaka y'imbere yaho 1965, 1969 n'1971 n'ahandi, ngo kubera ko uwo mugwi ufise igikorwa co gutohoza ku mabi yabaye mu mwaka wa 1885 gushika mu 2008. Mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu baba muri quartier Gasekebuye, aho ni muri zone Musaga, saba abajejwe intwaro kubafasha kubera ko bafise amakenga y'ikimanga kibangamiye inyubako zabo n'ubuzima bwabo. Mu gihe mu ntara ya Kirundo ibikorwa vyo kubaka amazu y'abigisha biheruka gutangura, ngo abigisha baba kure y'igisagara bama bacerewe kuja hamwe n'abandi muri uwo mugambi. Nayo abajejwe indero muri komine Gitobe muri iyo ntara nyene bashikiriza ko kubigisha 380 baharangwa abarenga 50 bonyene ngo nibo bitabiriye umugambi wo kubakirwa no kuronswa ingurane mu kigo citaho iterambere n'uburaro bw'abigisha Fondation pour le logement des enseignants. Urongoye ico kigo Victor Ndabaniwe ahamagarira abigisha cane cane abakorera kure y'igisagara ca Kirundo n'ahandi gusaba ingurane zo kurangura imigambi itegura akazoza kabo, ngo ntibasabe ingurane zo gufungura gusa. Mu ntara ya Kayanza komine Gahombo, umugabo azwi ku izina rya Nduwimana François w'imyaka 40 wo ku mutumba Rukago batazira musitanteri, mu gitondo co kuri uyu wa kabiri yaratowe ikiziga iruhande y'akabare yari asanzwe akoreramwo kari kw'isoko ya Rukago. Ariko ngo nubwo abantu 4 ari bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza, mu makuru atangwa na musitanteri w'iyo komine Sylvestre Ntunzwenayo avuga ko ukwidudura hasi akavirirana ngo niyo yoba ari intandaro y'urwo rupfu, ngo ntabwo ari ubugizi bwa nabi, ngo ahubwo intandaro y'urupfu rwiwe ngo yoba ari akaboregwe. Kw'isoko yo ku Muzinda mu ntara ya Bubanza
kuva mu mpera z'ukwezi kwa ruheshi haguma hibonekeza iduzwa ridasanzwe y'ibiciro vy'amavuta y'amamesa. Ni mu gihe icupa ryahora ku 1,500 rigurishwa 3,000, kandi abayadandaza ngo bagiye kubiheba kubera ngo ntibakironka abakiriya nka kera, kandi ikindi naco tagisi ngo arabaremera kubera umunsi w'irema ry'isoko batozwa 1,000, iyindi misi isanzwe nabo bagatozwa 300. Dutandukire amakuru y'inkino. Umugwi wa Vitaro FC ukaba warahinduye umumenyereza mu kiringo kidashika n'amezi 2. Umumenyereza rero mushasha akaba ari Mayiro Nzeyimana, ariko nubwo biruko uwari umumenyereza yari yeretswe mu kwezi kwa ruheshi ngo ntiyirukanywe, ahubwo ngo uwo Mayiro aje ngo bafashanye. Ni mu gihe uwo Mayiro atari ubwa mbere agiye kumenyereza Vitaro FC kubera no mu mwaka w'inkino w'2017 ushira 2018 yari yawumenyereje. Kuri wa mbere igenekerezo rya 26 mu kakaro ka 2021 habaye ibirori vyahuje abagwizatunga b'abarundi baba mu mahanga n'abagwizatunga b'abarundi baba mu Burundi kuri Serenity Garden mu ntumbero yo kwitegurira indwi yahariwe diaspora yatanguye kuri uyu wa kabiri. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'intambo z'ikirundi, intambo zo hanze, ndetse kwiyereka kw'abanyamideli, ugwayanisha amashusho y'abahinga mu gushushanya ndetse n'ibindi. Umuririmbyi aturuka mu gihugu c'u Rwanda azwi ku izina rya Bruce Melody aheruka kumenyesha ko ari mu kuza mu gihugu c'u Burundi ku igenekerezo rya 28 n'igenekerezo ya 29 Myandagaro mu mwaka wa 2021 mu giteramo. Ku igenekerezo rya 1 Myandagaro kuri Jardin Public, ni ukuvuga kuri uyu w'Imana, kuva isaha 8 Pamoja Festival izoba ku nshuro yayo ya 6. Hakaba hatumiwe abaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, abo ngaha mu Burundi n'abo mu karere. Kuri uyu wa kabiri umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe yagirishije inama abarongoye abandi mu buzi butandukanye muri komine Muyinga, mu ntara ya Muyinga, aho yateye akamo abanyagihugu baho kwijukira kwandikisha amatongo no kuyarima kijambere bashize hamwe mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, kubera ko umwimbu mwinshi ngo niwo uzogabanya amadeni y'u Burundi ugere uzibire ibihengeri mu mafaranga igihugu gikoresha. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 27 mu kakaro mu nyubakwa za Hotel Source de Nile habaye ibirori vyo gutanguza umugambi wa Markup, ariyo Market Access Upgrade Program. Akaba ari ubuhinga ngurukana bumenyi bugiye gufasha mu korohereza abashaka gukora ibidandazwa mu Burundi canke abifuza kuvyinjiza bivuye mu bihugu bibanyi, nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Domiciano Ndihokubwayo. Ni mu gihe ivyo birori vyari vyatunganijwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori OBR. Uturere tw'ubuvuzi tubiri two mu buraruko bw'Uburundi, Kirundo na Kiremba, aho ni mu ntara ya Kirundo no mu ntara ya Ngozi, nitwo turiko turagaragaramwo abatogwa umugera wa COVID-19 gusumba ahandi.
Ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufadikanije n'ishami ry'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS mu Burundi co kugenekereza 25 Mukakaro uyu mwaka turimwo. Ni mu gihe abantu barenga 550 ari bo batowe uwo mugera mu kiringo c'imisi 4. Kandi kubera ko igitigiri c'abantu bagwaye uwo mugera ku rugero rwo hejuru, mu ntara ya Kirundo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kuri wa mbere bwarungitseyo umugwi w'abaganga bagiye gupima abanyagihugu. Kuri wa mbere igenekerezo 26 Mukakaro, abanyeshure 5 babaye aba mbere mu kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda w'2020 ushira w'2021 kuri buri komine igize intara ya Mwaro bararonkejwe ibahasha y'amafaranga 100 umwe bahawe n'imvukira zaho ziba mu mahanga, akaba hari mu ntumbero yo kubatera intege. Muri komine n'intara ya Gitega, abanyagihugu bo muri quartier Mushasha kuri uyu wa mbere baratanguye ibikorwa vyo gufasha kubaka inzu ya mupfasoni aheruka guhisha inzu aba kuri Caca. Gisagara ca Kirundo abantu 2 baraye bishwe batemaguwe. Uwa mbere yishwe ni umukenyezi w'imyaka 46 aturuka mu ntara ya Muyinga, yatemaguwe n'umugabo yabamwagiriza uburozi. Amaze kwica uwo mukenyezi yaciye afatwa ajanwa ku gipolisi. Ubundi yishwe ni umugabo w'imyaka 40 bivugwa ko yari umusuma, yishwe mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Ngo yatemaguwe na nyene urugo amufashe asohotse mu nzu ngo yari afise ivyo ahejeje kwiba. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana yateye akamo abanyagihugu kutaza barihanira ko nyabuna bo kubaha ubuzima bw'abantu. Ingozi, uwitwa Eveline Ntiranyibagira, umwigeme w'imyaka 19 yafashwe n'igipolisi kuri uyu w'Imana inyuma yaho yagirijwe kuvyara umwana akamuta mu kazu ka sugumwe. Abapolisi bari kumwe n'ababanyi barashoboye gutabara bararokora uwo mwana bamukura muri ico kinogo akiri muzima. Ubu akaba ariko aravurirwa ku bitaro vy'Ingozi, ngo ariko amagara yiwe ntiyifashe neza. Muri komine n'intara ya Rumonge kuva mu gitondo co kuri uyu wa kabiri, abantu 2 harimwo umwe ari mu ndongozi z'umutumba Mutambara bari mu minwe y'igipolisi co mu Rumonge. Ni nyuma yaho bagirijwe kwicira ibiti kw'ibarabara ry'igihugu buzi gisagara ca Bujumbura n'intara za Rumonge na Makamba. Ngo boba bariko bashira mu ngiro ingingo yo kubahiriza 6 metero zisabwa gusigwa uvuye kw'ibarabara rikuru. Ariko musitanteri w'iyo komine we ashikiriza ko ibiti bitarimwo muri iyo ngingo. Dutandukire amakuru y'inkino. Umugwi w'intamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 23 watsinze Kenya, ni mu gihe umwanya wategekanijwe n'amategeko wari warangiye ari ubusa ku bundi. Uburundi buca butsinda mu mapenaliti ibitsindo 4-2. Ubundi bukaba bwaronse uburenganzira bwo kuzokina urukino rwa nyuma bukazoca buhura n'umugwi serukiragihugu w'igihugu ca Tanzania. Urwo rukino rwa nyuma rukazoba kugenekereza 31 Mukakaro hagati ya Taifa Star n'intamba mu rugamba. Umunonotsi wa mbere mu baserukiye Uburundi muri Jeux Olympiques ziko zibera i Tokyo mu Buyapani yavuyemwo, uwo nawe ni Beri Cresus Ganira, mu gihe
ari mu bahiganywe 70 mu koga yabaye wa 64 ku metero 100, naho mu muce wa kabiri yabaye uw'umunani. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'Uburundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire kufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.